muri Swiss Terme ni Big Cloth. Itariki 7/8 nzokwiza imyaka 5 nanje ninjiye Swiss Terme. Ndi mu bantu bayumvise bwa mbere. Muganda yumva nari umuntu akunda gukora ibintu online. Narinjiye muri Cloud One, murayizi ko ari cyo kintu cyatanguye kugira kuvuma ngaha muri iki gisagara, kandi narayiriyemo amahera menshi. Cloud One bimaze kumera uko byabaye mu Cloud One, peut-être abakera barabizi ngene zagenze, yagiye ahabona bica biraba nabi. Sinahagarariye ngaho inguma nkina n'utundi rero Swiss Terme nagiye kuyumva maze gukina byinshi bimwe, mugabo je nagize tombora ikintu cyose nakinye narakironsemo, sinigeze ntakatse. Ariko murabizi ibintu byitwa amaskamu nagiye nkina nyinshi, rero nza kumenya Swiss Terme ufise mu mutwe skamu zazindi ukina ukayora ututwaye bagaca bugara. Niko rero nagiye kumenya Swiss Terme nkimenya ubwa mbere wamenga ngiye muri promenade, sinigeze ndayishira ko umutima cyane. Je byukuri ntababesha, nagiye gutangura gukora Swiss Terme mpejeje kumva intahe ya Rotre umugenzi wa Seven Regina. Mpejeje kumva intahe ya Regina ataranayivuga kuko naraza nkumviriza uko bigisha, nkumviriza yari yicaye nyuma yanje acatangura kuvuga ivyo yamukoreye, tumuga inzara tuvuga ivyo bintu bivuge cyane hari mu ntango ataranabivuga ngo ijya ntahibagire. Je yatanguye kuyivuga ari nyuma yanje, ntangura kumva kumbe vya bintu nta numwe nari bwabibwira. Narumva mvuga nti none aho nzozenera abantu muri skamu, kuko nari naramaze abantu bo mu miryango njana muri skamu zibugarira ko none je ndabaga mu escrow nzoza ubu naho ndazanye nibi navyo vy'imiti kweri, naho ngira mu mupfumu canke bigira bigende gute. Rero narumviriza inyigisho muganga ngatinya kubivuga kubera ifise des antécédents z'ibintu nagiye ncamo. Ntanguye gukora Swiss Terme sinayikoze nk'umuntu ashaka kuvuga ngo ndondere ama point hirya no hino y'amapering n'ibiki. Je navuze nti ngira ndayivuge ngira abantu, kuko numvise ko Regina hari cyo yamukoreye, nca ndayibwira abantu rero bagwaye. Byukuri nararonse benshi, kandi ico nagiye mbona ni resultat nziza, bagenda barakira. Ariko abona rondeye ni benshi vraiment ninjije, kandi sibaki ngira na se naho yoshaka kandi abirarabibona ko ni benshi, ariko nta numwe yakoze parce que ntibari baje gukora business, bari baje kugira kwikirira ingwara, nta nundi yazanye uwundi. Niko rero byagenze. Encore ni chose je ninjire ku mafaranga makeya, ndananka no kwiduza, kandi mumenye yuko mu bantu baronse agashimwe ubwa mbere umwe bahora batanga arafe de la semaine, je nararonse akambere. Ni jewe ndi mu bambere kwanza, sivyo se ndi mu bambere baronse, kuko byanguye ko ntazi n'ivyo ari byo. Je ko narinjiye Rosette ro 12 ca ninjiza ugira platinum, ubwo nyene baca barampa amafaranga sinzi ayo bahora batanga, yari nka mu $100. Ndi mu bantu badashobora gutuka inkuba Swiss Terme uko biri kose, nubwo ndiko ndavuga amafaranga amaze kuronka muri Swiss Terme ni menshi, kuko deja aho hose naridugije naba platinum, ofise platinum 3. Rero ntaronse hamwe je ndaronka handi. Nukuri niko biri, sino babesha. Ni kintu Swiss Terme ni societe utavuga ngo uragiriye ngo ni ntakora ngo byogenda gutya na gutya. Oya, aho ukoreye hose bama bari ready kuguha utwawe. Tugire Swiss Terme sindicara mugabo sindamukije, ngomba kubatera intege abashasha, mugira umwete ntigirira. Jewe nivyo sinabaye mu bantu baronka amamodoka, kuko nari mu bantu muri iyo promotion mukiriya gihe amatelefone y'amamodoka naribona babironka, ariko nubwo ntabironse nani ndafise akamoni makeke par kavuga Swiss Terme. Ntushobora kugirira gutyo, ntushobora kugenda gutyo atakintu urose muri Swiss Terme. Courage rero kubashasha, courage muyivuge, courage muyikore. Ahubwo ndabona ko harimo n'amaraso mashasha, mutubwire n'ama strategies. Twege urumva twize ibyo kubwira abantu bagwaye. Turacyari muri Swiss Terme, ntisaza ntipfa ntacu yiburamwo,
rero kuraje ku bantu mwese hanyuma merci sana Seo jewe n'ikindi nshimira Swiss Derme yabaye umuryango mwiza apare yuko twara abantu bashirana ko bafashanya cyane kandi arico nipfuza ko n'abashasharizo twobereka tugafashanya tukaguma turi umuryango twara umuryango uri soudain vraiment ubona yuko ugize akabazo uri mu muryango turetse nico je nsubi inyuma ikindi kintu nshimira Swiss Derme sinshaka kubabwira historique y'ibintu birebire je umugabo wanje yafashwe aragwara nawe yari umwanya wa Swiss Derme afatwa tavuga kandi uko twari tubayeho nta madura do signature nari ku makonti ariko ikintu catumye ntena nkagwaza umugabo nkagira ni konti ya Swiss Derme kuko ariko amafaranga menshi ndamugwaza araja mu bitaro ndagira nibindi byose jusqu'à ce que nzogira ama procedure yo kuja ku manuze ku makonti ari Swiss Derme itumye mbaho itumye ndamugwaza ikintu cyaco cyose rero yankoreye ibintu byinshi singira ngo ndabishime muri kano kanya gatoya ariko Swiss Derme toujours ni jambo tugire Swiss Derme